Yesu nashimwe. Haleluya. Rero Imana yaduteye iteka ryo kuba mu byo twabayemo byose. Haleluya. Kandi twagiye tubinezerererwa. Rero tunezererwe n'umwanya tugiye kubamwo, umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma aha mu vyashishuriwe Yohana, turasoma ku gice ca 5. Mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana dusome ku gice ca 5 kuva ku murongo ca 5. Turashobora gusoma kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'9. Haleluya. Yesu ashimwe. Ijambo tuza kuganirako ni ijambo rivuga ngo ubushobozi mu maraso ya Yesu. Haleluya. Ubushobozi mu maraso ya Yesu. Tuvuze ubushobozi mu maraso ya Yesu biragutse cyane. Dushobora kububona mu buryo bwinshi cyane. Ariko ndaza kugerageza nkoreshe uburyo butatu dushobora kubonamwo ubushobozi mwaya maraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Rero aha usomye mu vyahishwe Yohana igice ca 5 dore ku murongo wa mbere haravuga ngo mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'iyivyagiye kuri ya ntebe, canditswemwo imbere n'inyuma, kimatanijwe n'udushashara 7 tudomwemwo ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemerera n'ijwi rirenga ati, ninde bibereye ko azingurura kirya gitabo ngo amene ibikimatanije? Nihagira uwo mwijuru canke uwo mwisi canke uwo kuzimu ashobora kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Nanje ndizwa cyane nuko ahatabonetse ubereye kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Umwe muri babakuru arambara ati, nacurira intare yo mu muryango wa Yuda, umunago ku gishitsi ca Isayi ca Dawidi yaranesheje ngazingurure igitabo amene ibikimatanije 7. Mbona hagati ya ntebe na vya binyabugingo 4 no hagati y'aba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe 7 n'amaso 7 n'ivy'impwemu 7 z'Imana, nivyo mpwemu 7 z'Imana zatumwe kwama zija mw'isi yose. Araza gikura mu kuboko kw'iburyo kw'iyivyagiye kuri ya ntebe. Amaze kwakira ico gitabo, vya binyabugingo 4 na babakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi bose, bafise inanga n'ibikombe vy'izahabu vyuzuye imibavu niyo gusenga kw'abera, baririmba indirimbo nshasha bati, birakubereye kwakira igitabo no kumena ibikimatanije, kuko wishwe ugacungurira Imana bo mu miryango yose, mu ndimi zose, mu moko yose, mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Haleluya. Rero nkuko tuvyumva turabona aya majambo na ya Yohana. Ico Yohana avuga nico yeretswe. Yohana yeretswe vyinshi, yereka vyinshi ku mashengero, yerekwa vyinshi ku bihe vy'iherezo, ariko hano turabona yahishuriwe ibijanye n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Ingene biciye muri yo Yesu yemeye kubumburura igitabo atanumwe ngo yabonetse haba mu ijuru, ku isi n'ikuzimu ngacugurure.
iki gitabo cyari igitabo cy'agakiza, cyari igitabo cy'umugambi w'Imana, umugambi w'Imana wo gukura abantu mu byaha, umugambi w'Imana wo gusubira kwegeraniriza amahanga yose, amoko yose n'imiryango yose kuri yo mu bwami bwayo, nk'uko umugambi wayo wariho tutarabaho. Aleluya. Rero ikitunezera ngaha tubona ingene Kristo Yesu, aleluya, ingene Yohana yahishuriwe ivyo mwijuru ku kirimba c'Imana, ahishurirwa ingene Kristo, abamarayika, ibinyabugingo 4, abakuru 24, ingene bikubise hasi kuko Kristo Yesu yemeye kubumbura ico gitabo ngo no kumena ibikimatanije kugira ngo aducungure. Aleluya. Ntivyari vyoroshe bene data, kuko iki gitabo cari igitabo c'imibabaro. Nico gituma ngo atawabonetse ngo ashobore no kugikubita k'amaso tutavuze kucakira no kucugurura. Cari igitabo kirimo les conditions, aleluya, nécessaire, ibisabwa kugira ngo uwahagurutse ashobore gucungura abantu. Cari igitabo c'imibabaro kivuga ko gucungura ari ugupfa, ari ukubambwa, ari uguhambwa, ari gucika umuvumo, ari gutabwa, ari kwambara ubusa, ari guhebwa, gucika umuja uri munsi y'abantu nk'uko Kristo vyamubereye. Rero ntivyari vyoroshe, ariko turashima Kristo Yesu, umwami w'abami. We yahagurutse akavuga ati, ndiyemeje kwambara ubusa kubw'abantu, ndiyemeje kubambwa kubw'abantu. Yesu yishirako icaha cawe, Yesu yishirako imivumo yawe, Yesu yishirako urubanza rwawe, Yesu aragupfira, Yesu arakwitangira. Nico gituma uyu munsi turi hano muri MINEVAM Kigobe, natwe dusimba tuvuga ngo yadusanze twigaragura. Aleluya. Adukurayo, araturokora, aradukiza, aratubabarira, aduha ubugingo. Dukomere umwami wacu amashi menshi. Aleluya. Rero tuvuze ubushobozi mu maraso ya Yesu, ikintu ca mbere twokuramwo nuko ubushobozi buri mu maraso ya Yesu, ubwa mbere ni ubushobozi bwo kubohora ivyaha. Yesu ashimwe. Ni ubushobozi bwo kubohora ivyaha. Amena. Kenshi twama twumvise, namwe mwama mwavyumvise, aho umwe wo muri twebwe canke wahandi ashaka kukubwira ati, nukuri jewe mumfashe, munsengere, nama nihanye, nako ntagira, nakoze ibishoboka vyose, ariko ubusambanyi bwaranse kumvamwo, akaboregwe karanse kumvamo, inyota y'itabi yaranse kumvamo, nako ntagira, ariko ububeshi bwaranse kumvamwo, nako ntagira, naco ntakoze, vyaranse kumvamwo. Aleluya. Ikibazo aho kiri ni hehe? Nuko uyu muntu ariko aragerageza. Yesu ashimwe. Ariko igikenewe nuko uyu muntu akwiye gutahura, akwiye gutahura igikorwa c'amaraso ya Yesu. Aleluya. Akwiye gutahura igikorwa c'amaraso ya Yesu, kuko ubundi icaha sico kikuvamwo. Icaha ntikivuga ngo ndamuvuyemwo, ahubwo icaha mu gihe kanaka niwe ukivamwo. Aleluya. Sico kikuvamwo, niwe ufata ingingo yo kukivamwo. Aleluya.
kubera iki? Kuko ubundi kuva mu cyaha bitangurana n'umutwaro. Yesu ashimwe. Na Yesu yarabivuze ngo urondera muganga n'umeze gute? N'umugwayi. Ufise fardo, ufise uburemere, ugowe, ubabaye, urushe, uwumva ko hari ikibazo, niwe ahaguruka akarondera Kristo Yesu. Kuva mu cyaha bitangurana n'umutwaro. Ikigira kabiri, bitangurana no kumenya. Aleluya. Yesu ashimwe. Kuko tugiye hariya mu Vyahishuwe Yohana, aha nyene mu gitabo c'Ivyahishuwe Yohana igice ca mbere ku murongo wa 5, haratubwira irindi jambo rishaka kudufasha. Murongo wa 5 havuga ngo kuri Kristo Yesu icabona cyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mw'isi, umwe adukunda, yatuboje ibyaha byacu amaraso yiwe. Yesu ashimwe. Aleluya. Ngo iyo tuvuze ubushobozi mu maraso ya Yesu, icambere ni ubushobozi bubohora ibyaha. Ariko inzira ni iyihe? Ngo Kristo yatubohoje ibyaha iki? Aleluya. Kristo ngo yatubohoje ibyaha. Reka dusubire mu rya murongo neza ku murongo wa 5. Ngo no kuri Yesu Kristo icabona cyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mw'isi, umwe adukunda, ngo yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. Aleluya. Yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. Kristo mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 26 ku murongo wa 28, ariko aravuga amaraso yiwe, avuga ko amaraso yiwe ari amaraso y'isezerano rishasha. Yesu yavuze ko ayo maraso ari amaraso aviriye abantu kugira ngo baharigwe ibyaha byabo. Yesu ashimwe. Rero kuva mu cyaha ubwa mbere ni ugufata ingingo. Aleluya. Ivuye mu mutwaro ufise yuko wabonye kuri mu cyaha. Ikigira kabiri, ntibihagaze mu kugira umutwaro, ahubwo ukwiye kumenya. Aleluya. Ko mu maraso ya Yesu harimo imbabazi. Yesu ashimwe. Harimo imbabazi. Kuko burya ubushobozi bwo kuva mu cyaha ntibuhagaze ku kurondera umukozi w'Imana kugira gusengere. Oya. Ntibuhagaze ku kurondera umukozi w'Imana yasizwe kugira kugirire deliverance. Ariko ubushobozi bwo kuva mu vyaha bushingiye ku kumenya ko mu maraso ya Yesu harimo imbabazi. Aleluya. Harimo imbabazi. Kuko nk'uko nabivuze, iyo watahuye izi imbabazi, nubu ugikeneye gusenga, aho ugira iciyumviro cy'uko nkeneye gusenga kugira ngo iyi mpwemu mbi imvemwo. Ahubwo iyo watahuye ko Kristo yambaye ubusa ku bwawe, ko Kristo yabambwe ku bwawe, ko Kristo yishize ko ibyaha byawe, iyo umaze gutahura yuko ibyaha wakoze hari imbabazi ziri disponible ku bwawe, aleluya, niwe ufata ingingo yo kudasubira mu cyaha. Kuko mukorana icyaha harahari, aho ukorera icyaha harahari, inzira ucamwo irahari, ikibanza biberamo kirahari. Nukuvuga ngo rero niwo mvuga ngo barasenga bivemwo igihe hariho intambuko bifata, wewe nyene uri kuravyinjiramo. Yesu ashimwe. Rero icambere tubona mu bushobozi bw'amaraso ya Yesu, nuko ubwo bushobozi ari ubushobozi butubohora ivyaha. Aleluya. Yesu ashimwe. N'ubushobozi butubohora ivyaha.
ubundi nta muntu yafashe ingingo yo kuvuga ati jewe ko mvutse nyirakabebe mpisemo kuzoba mw'ubu bugarariji. Umuntu avukana imbuto zo gukora ibyaha muri we. Kurya dukijijwe muri twebwe turonka imbuto z'ivyiza, imbuto zo kugororoka. N'umuntu avukana kamere k'icyaha, avuka afatanye n'icyaha, avuka muri afise imbuto z'icyaha. Muri wavuka muri we atabwiza buriyo, avuka afatanye n'icyaha. Uyu muntu rero icyo akeneye imbaraga zibohora, akeneye kubohoka. Abohogwa biciye mu yihe nzira? Mu kumenya neza ko mu maraso ya Yesu hariyo imbabazi. Aleluya. Ubundi bene data twebwe turi ivyaremwe vy'imbabazi. Yesu ashimwe. Turi ivyaremwe vy'imbabazi. Ico gituma uyu munsi iyo utarumva ko woharira mugenzi wawe, burya ntuburatahura ko uri caremwe c'imbabazi. Kutababarira nukudenatira ico Imana yakoze muri wewe. Ico gituma Yesu yabwiye intumwa ngo iyo musenga musenge muvuga ati utubabarira ibicumuro vyacu nkuko natwe tubabarira batugiriye nabi. Ngo turi vyaremwe vy'imbabazi kandi twashizwe mu rugero rwo gushobora gutanga imbabazi kuko twagiriwe imbabazi. Aleluya. Yesu ashimwe. Sinzi kiki gitahuritse utahure ko ubushobozi bw'amaraso ya Yesu n'ubushobozi butubohora biciye mu kumenya. Nibihera mu gusengerwa, nibihera muri Deliverance, bihera mu mutwaro se w'icyaha, bikaja mu gutahura mu kumenya yuko burya mu mbabazi z'Imana ndashoboye kubohoka, ndashoboye kuba icaremwe gisha, ndashobora kuba uwidegembya, ndashobora kuba umwana w'Imana. Aleluya. Ikigira kabiri, tuvuze ubushobozi mu maraso ya Yesu, nuko mu bushobozi bw'amaraso ya Yesu harimo kunesha. Mu bushobozi bw'amaraso harimo kunesha. Ubwa mbere twumvamo kubohoka ivyaha, ubwa kabiri twumvamo kunesha. Yesu ashimwe. Aha mu gitabo cy'ivyahishuwe Yohana igice ca 12 cha 12 uhereye ku murongo wa 10, ivyahishuwe Yohana igice ca 12 kuva ku murongo wa 10, haravuga ngo mwijuru numva ijwi rirenga riti noneho agakiza karashitse gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data yahora abarega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu yakororewe hasi. 11 nabo bamuneshejeje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga inahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Nuko noneho munezerwe mw'amajuru namwe abayabamwo, ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko Satani yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, ariko afise igihe gito. Yesu ashimwe. Ubundi umukristo nk'uko ibi vyanditswe biriko birabivuga, akwiye kumenya yuko mu maraso ya Yesu havuyemo agakiza, havuyemo gukizwa. Uyu munsi turabakizwa biciye mu maraso ya Yesu. Aleluya. Ariko ijambo ritubwiye ngo agakiza nikazananye n'intege nke, kazananye n'ubushobozi, kazananye n'ububasha. Rero umukizwa si umuntu yamarizwa n'ivyago igihe bishitse. Umukizwa si umuntu yamarika ararira arondeza Imana nk'uko Imana yarakwevye. Umukizwa ni umuntu azi ko ari umunyengomezi. Aleluya. Ni umuntu azi ko ari uwo gushikama, ni umuntu azi ko ari umunyenkomezi, ni umuntu azi ko ashobora guhagarara
akanka agasambura imigabo n'imigambi yose ya Satani mu izina rya Yesu. Kuko Bibiliya irambwira ngo agakiza karashitse, ngo kazananye n'ububasha, kazananye n'ubushobozi, mu yandi majambo kazananye n'intsinzi. Nimba uvuga ati ndakijijwe, umenye ko agakiza wakiriye gafatanye n'intsinzi, nigafatanye n'ukurizwa n'ingorane, nigafatanye n'ukumva kuri victime, kuri vulnerable, nigafatanye n'ukumva ko warenganijwe, nigafatanye n'ukumva ko watawe, nigafatanye n'ukuvuga ngo icobaye ciza iyo bantavutse, nigafatanye na ya majambo ngo naraherekeje, naje guherekeza abandi naco mbereyeho, ahubwo gafatanye no guhaguruka kavuga ati ndashima. Gafatanye n'inkomezi, gafatanye n'ubushobozi, gafatanye n'ukunesha. Muvyumva gutega beneda? Haleluya. Nico gituma Bibiliya ivuga ku murongo wa 11, Ibyahishuwe 12:11 ngo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama. Bamunesheshe igikorwa c'amaraso. Igikorwa c'amaraso n'agakiza kawe. Igikorwa c'amaraso n'icuri. Wamuneshesheje icuri muri Yesu. Abizera n'abantu bazi ko ari abana b'ubwami, kandi mw'ubwo bwami Kristo Yesu niwe ari ku ngoma. Yesu ni waganje, Satani si waganje. Kristo wizeye umwami wawe ni waganje. Ingoma yiwe ni ibihe byose nizohangura. Uri umwana w'ubwami, so wo mwijuru, papa wawe ni waganje. Haleluya. Intsinzi yiwe ni intsinzi yawe. Uyu munsi ntusubire kurira, je kugutera intege. Mu bushobozi bw'amaraso ya Yesu harimo intsinzi. Intsinzi ni ya Yesu, yaranesheje. Uyu munsi intsinzi yiwe ni intsinzi yawe. Luka 10:19 hatubwira gute? Ngehe mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na skorpiyo, nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose, kandi nta kintu kizogira ico kibagize na gatoya. Ubushobozi twasomye mu Byahishuwe Yohana igice cya 12 bwazananye n'agakiza. Ububasha bwazananye n'agakiza si ububasha buri mu ijuru, oya, si ububasha buri mu bitwa yuko bakijijwe twe tutarakizwa, si ububasha bufise abantu basenga cyane, ariko n'ububasha bwahawe abizera bose. Bwahawe abizera. Umbwire mugenzi ati wahawe ububasha. Yesu ashimwe. Rero ubushobozi buri mu maraso n'ubushobozi bufatanye n'intsinzi. Hari intsinzi. Ubundi Satani icarindiriye n'ijwi ryawe. Iyo utavuze aravuga ati uyu katavuga ni sawa. Satani arajwe ishinga n'uhaguruka akavuga ati ndanse mu izina. Uwo ni waraje ishinga Satani. Uwo ni we Satani atinya. Rero ikuzimu babuze ijwi ryawe. Abadayimoni barindira ijwi ryawe kugira bataramuke. Haleluya. Kuko ubu bubasha bufise wewe. Erega igituma abakozi b'Imana bakugirira deliverance ni kwera watavyuzi. None bakora iki? Bafata autority. Ijanye nigiri hajya muri 19 we wahawe pastori ni yafata ko yarayizi. Nayanjanjwa ko nayifata minenegwe. Ni yakoresha ugatavuga ati nabohotse. Ariko iyo ubimenya burya ntiwarinda kumurondera ijoro ryose urindura kubitika uza amaso yavyimvye n'ibishunduri. Ndabahaye umva ububasha bwahawe umuntu ari defini. Ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na skorpiyo, nubwo kunesha ubushobozi bw'abamwansi bwose. Nta kintu kizogira ico kikugize na gatoya. Koresha ububasha.
satani arazi ko wahawe ububasha. Ubundi satani ntacyo afise muri wowe mwene data. Ibyo afise nivyo waretse, ibyo afise nivyo wamusedeye, ibyo afise nivyo waretse. Akarere kawe satani afise nako wamurekeye, itongo ryawe satani afise niryo wahevye, ariko worihagararamwo ugafata ububasha. Arumva ko wakoresheje this name, acavuga ati bye, aca taramuka mwizina rya Yesu. Ibi rero benshi barabitaye, babirekeye evangeliste, babihebeye pastori, babihebeye ku rushengero. Karibu rero muze muraza, sivyo? Karibu bene data. Haleluya. Yesu ashimwe. Kandi tuzoshishikara kwifashanyamo. Imana ibahe. Murakoze cyane. Tuvuze ko hari ubushobozi mu maraso ya Yesu, ico nagomba guhereza ko nuko mu maraso ya Yesu hari guhinduka. Hari hinduka rifatanye n'ingene twiyumvira. Changement de mentalité. Amena. Changement de mentalité. Ubundi umukizwa akwiye kumenya yuko kuba mu bwami bw'Imana, kuba munsi y'isezerano ry'amaraso ya Yesu Kristo, bifatanye n'imihezagiro, bifatanye n'imigisha, bifatanye n'icyo Imana ivuga, bifatanye n'ingene ubaho ngaha ku isi. Haleluya. Ivyo navyo nivyo bikwiye kuba uri. Burya akwiye kuba afatanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga, ijambo ry'Imana rifatiye muri ka gakiza kavuye mu maraso ya Yesu. Haleluya. Ico gituma usomye aha mu ceti ca 12 c'Abaheburayo igice ca 24, iceti c'Abaheburayo igice ca 12 ku murongo wa 24, haravuga ngo mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishasha, mwegereye n'amaraso amijagirwa cyane acucagirwa avuga ivyiza kurusha aya Abeli. Amaraso ya Yesu n'amaraso avuga ivyiza. Amaraso y'isezerano rya kera yari amaraso avuga ibibi, yavuga kuri umunyavyaha, yavuga ko uhumanye, yavuga kuri munsi y'umuvumo, yavuga kuri intagondwa, yavuga kuri umugararizi. Ariko amaraso ya Kristo ngo n'amaraso avuga ivyiza, avuga ko wababariwe, avuga kuri umwana w'Imana, avuga ko atarubanza rukuriko, avuga kuri caremwe gisha, avuga ko utazopfa uzobaho, avuga ko ivya kera atakira umugabane wawe uyu munsi ufatanye n'ubuzima bw'Imana bwo muri Kristo Yesu. Ibi rero twarabitaye, twujuje imitwaro, twataye ivyiyumviro bizima bigomba kuba biri mu ijambo. Bene data, imitwaro ibe mike. Suzuma imitwaro ufise. Ufise imitwaro ingahe? Bwira mugenzi wawe. Je nama mvuga ntarakizwa, je na mitwaro nari ifise. Nukuri na iri jambo umutwaro naryumviye mu ishengero. None atangwe kumva abantu bavuga ngo mfise umutwaro. Sa twebwe twari imitwaro, twari kibazo tutazi ko turi kibazo, twari twagukiwe mu kibazo. Imitwaro rero izadukijijwe kubera iki hazi imitwaro, twatakaje la mentalité du royaume. Ivyiyumviro vyavuye mu gikorwa c'amaraso, twarabitaye, imitwaro iba myinshi, ibibazo biba vyinshi. Ariko ngaya amaraso n'amaraso avuga ivyiza, avuga amagara meza, avuga kazoza keza, avuga ko utari impfuvyi, avuga ko utari muri siriba prolonge, avuga ko utari ingumba, avuga ko utazopfa uzobaho, avuga ko ufise kazoza keza. Aya maraso avuga ko wagukiwe kuri umwana w'Imana, avuga ko umunezero uba muri wewe, avuga ko ufise amahoro, avuga ko uzoryama ugasinzira. Telle est ta mentalité. Gira ivyo vyiyumviro,
imitwaro irahera. Nihezwa na pastori kubera waje kwa Mungu akagushyira kw'ibiganza. Ihezwa nuko watahuye ko mwayo maraso na maraso avuga ibyiza. Na maraso samaraso avuga amacungu. Samaraso avuga imitwaro. Samaraso avuga ngo turaremerewe. Na maraso avuga ibyiza. Dukomere umwami wacu amashyi menshi. Rero reka dufate akanya dusenge by'ukuri tube mu mwanya mwiza. Haleluya. Ubushobozi bw'amaraso, ubushobozi butubohora ibyaha, ubushobozi budutwara mu nsinzi aho dutabura ko Satani ataca afise muri twebwe. Ubushobozi kandi buzana ihinduka ryo mu vyiyumviro, changement de mentalité. Kuna maraso avuga ibyiza. Ndashaka kuvyaguruka uduze ibiganza byawe. Narahariwe uti ndumuraganwa. Oh, na Kristo none ubu narahariwe. Uduze ibiganza byawe uyu munsi wiyambura ivyiyumviro bidafatanye n'icayo maraso avuga, ngo n'amaraso avuga ibyiza. Uyu munsi wumva uri umutsindwa, wumva umenga uri victime, wamurira, wumva umenga Imana iri kurera gutaye. Wahaguruka uvuga ati ndi umuhizi w'umunyenkomezi muri Kristo Yesu. Wamuvuga ngo ndakeneye ico nkuramwo iki cyaha sico kikuvamwo. Niwe wahaguruka ugafata ingingo yo kutasubira kwifatanya naco. Reka uduze ibiganza byawe. Kubwo kwizeru nawe Imana uondiwe. Kubwo kwizeru shoya kose hariwe narachunguwe ndi umwana w'Imana tumuraganwa na Kristo none ubu nduwidegeza. Duze ibiganza byawe. Haleluya. Iyambura ubwoba mu izina rya Yesu. Iyambura intege nke mu izina rya Yesu. Iyambure gukekeranya mu izina rya Yesu. Iyambura ivyiyumviro bitava mu ijambo mu izina rya Yesu. Suzuma ico ciyumviro umaranye iminsi. Suzuma ivyo vyiyumviro ugendana. Mbega vyavuye he? Suzuma urwo ruhagarara ufise. Mbega ruvahe? Suzuma izo ntege nke uriko uragendana. Mbega zishingiye kuki? Suzuma ayo marira yawe. Mbega afatanye niki? Suzuma neza. Suzuma iryo terabwoba. Mbega rivahe? Uko gukekeranya ivyejo mbega kuvahe? Nigiki gituma utanezerwa mu buzima? Suzuma igituma ukiri mw'ico cyaha. Ni kubera iki? Subira wiyumvire neza. Haleluya. Suzuma. Suzuma. Subira muri wewe. Raba uwo mutwaro aho uva. Uwo mutwaro mbega uvahe? N'umutwaro w'iki? N'umutwaro uvuga iki? Suzuma ivyo bakubwiye ugenderako. Mbega ivyo bavuze bifatanye niki? Mbega hari ico Imana yabivuze ko?
Oh, ivyo papa wawe uvuga yakubwiye, ivyo umuvugishwa yakubwiye, ivyo abahanuzi bakubwiye. Suzuma, mbega ijambo rirabivuga ko. Suzuma izo principe, izo ngingo ugenderako, mbega wazikuye hehe? Suzuma igituma wumva kutazovyara, mbega wabikuye he? Suzuma igituma uvuga kugwaragurika, mbega iyo ngwara wemeye wayikuye he? Suzuma, suzuma, suzuma igituma uvuga ngo ndi umunyantegenye, mbega izo ntegenye ziva he? Suzuma, suzuma, suzuma. Niwaheza gusuzuma uvuga ati mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro, ndanse gutwagwa n'ukutamenya, ndanse gutwagwa n'ukutamenya iki jambo ryawe rivuga, ndanse gutwagwa n'ibigumbagumba, ndanse gutwagwa n'ibishobisho, ndanse gutwagwa n'amajambo yavuye mu vyiyumviro vy'abantu, ndanse gutwagwa n'intege nke. Senga. Ikuzimu barindiriye ico vyumva ko. Satani arindiriye ico uvuga. Ijwi ryawe ryarabuze, amasengesho yawe yarabuze, ubushizi bw'ubwoba bwawe bwaragiye, intege nke waraziretse. Satani afise ivyo wamuhaye, mubwira rekure, mubwira rekure, mubwira rekure. Urakoze Yesu, urakoze, urakoze. Hari ubushobozi bukiza, hari ubushobozi bubohora, hari amahoro, hari umunezero, hari umwidegemvyo, hari intsinzi n'ukunesha mw'izina rya Yesu. Amashi menshi ku Mana, amashi menshi, amashi menshi ku Mana. Haleluya. Umuntu akeneye kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, mwihangane tumuhe akaryo. Uri hano urashaka kwakira Yesu, aka n'akanya kawe. Uve munsi y'imigozi y'ivyaha, uve munsi y'ububasha bwa Satani, usezerere ivyiyumviro bitavuye ku co Imana ivuga. Urashobora kuza tukagufasha. Naho yoba umwe arashaka kuduza ikiganza ciwe, aho uri ushaka kuduza ikiganza cawe kugira tugufashe. Karibu ngaho imbere, karibu mama, karibu, karibu mwakire Kristo Yesu umwami n'umukiza. Karibu, karibu. Uve munsi ya Satani, uve munsi y'ivyiyumviro vyiwe. Hallelujah. Uve munsi y'ivyiwe. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire. Reka tubafashe murabe hano. Arundi kaze, nihangane duhe akaryo abakeneye gusezerera icyaha, abakeneye gusezerera umugwanizi. Egera hano twegerane. N'usigaye mu kibanza aradukurikirana hari mu kibanza. Agakiza nk'uko twavuze nigatangurira hamuje hano, burya katanguranye n'ico mwumvise mu mitima yanyu. Imana yamaze kubaganiriza. Kagakiza gahera mu mutima wawe, gahera mu byo warubayemwo ndetse n'ivyo uhakanye uyu munsi. Ico uhakanye ni icaha, no kuba mu mwiza,
nukuzogira iherezo ribi. Ariko uyu munsi wemeye Yesu, reka ubicishe mw'iri sengesho uvuga ati mwami Yesu, mwami Yesu, mubivugana ubushizi bw'amanga. Mwami Yesu, ndakwemeye mu mutima wanje, ngwino winjire unganze, umbere umwana, umbere umukiza. Ndafashe ingingo yo kwihana ibyaha byose nakoze, ubuzima nsigaje hano ku isi ndabutandukanije n'icitwa icyaha. Izina ryanje rifutwe mu gitabo cy'urupfu, ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ndakiriye imbabazi mu maraso yawe, ndakuweho umuvumo w'ibyaha byose nagendeyemo mu maraso yawe. Ndakiriye kubohoka, ndakiriye gukira, amahoro n'umunezero muri mpwemu yera ushitsi be bidashira. Amen. Turabakeje, muhisemwo neza, Imana ibahezagire. Tuvyaguruke, Imana ibahezagire ko mwihanganye tugafasha abakwakira agakiza. Mugire indwi nziza, mugende amahoro, umwami Yesu abahezagire mu izina rya Yesu. Murakoze cyane.